atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 27 Kigarama umwaka wa 2023 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge hamwe na Makamba. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Bururi hamwe na Rutana aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 15. Ku muhingamo naho nyene hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni Bujumbura aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:54 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:13 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje yabashikirije mwakoze kuyakurikira.